Banywanyi ba televiziyo Heritage TV turabahaye ikaze ubugira kandi mu kiganiro canyu umusomyi n'umwanditsi ni ikiganiro kibaganirira ku nyandiko rukristo hamwe n'abazanditse hamwe n'ubutumwa burimwe budufasha kubaho ubuzima rukristo no kubaho mu bindi byose bijanye no kwizera. Uno munsi dufise umutumire mushasha kandi dufise n'igitabo gishasha tuza kubaganirirako twizera yuko kiza kubafasha no kubahezagira. Akaba arico gitabo tugiye kuganirako n'umutumire dufise ngaha. Turabahaye ikaze kandi nawe turamuhaye ikaze. Murakoze cane. Turaguhaye ikaze. Ngo twidondoraga mutumire. Nitwa IRUTINGABO Edgar. Haba ndi umusore. Mu engineer mba muri iki gisagara ca Bujumbura. Ego nkaba ndi umukristo. Ego Edgar turaguhaye ikaze cane muri studio za Heritage TV. Ni ryambere uzaga Edgar. Ego turaguhaye ikaze cane rogira kandi tuza kuganira ku gitabo citwa gutega Edgar. Tuza kuganira ku gitabo citwa Le Dieu prodigue. Le Dieu prodigue. Twabivuga gute mu kirundi ga Edgar? Ngira ngo twovuga ko ari Imana itanga cane gose. Itanga cane. Nubwo biri negative ni nk'Imana bisesagura. Isesagura. Ariko Imana tuzi ko bitaja muri yo sens negative. Ni Imana irukundo rwinshi. Canditswe nande ga Edgar? Canditswe umupastori w'umunyamerika yitwa Timotheo Keller. Ndashize mu Kirundi. Tuzi nka Tim Keller. Tim Keller ninde mu majambo makeya ga? Tim Keller yavutse mu mwaka w'1950 aheruka gukwiza imyaka 71 akaba yavukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri leta ya Pennsylvania. Hanyuma yize ku mashuri atatu nyamukuru, yarize kuri university yitwa Bucknell, hanyuma ariga no ku yindi yitwa Gordon Conway Theological Seminary ariho yaronkeye MDiv, hanyuma arangiriza mu ishuri ryitwa Westminster Theological Seminary ariho yaronse urupapuro rwa doctora. N'umuntu yanditse ibitabo bitari bike, hari na kimwe mbere kimaze gufasha abantu benshi ngaha mu Burundi citwa ibigirwamana by'umutima Les Idoles du Cœur. Hanyuma akaba afise umugore umwe yitwa Kati Keller n'abana batatu. Muri kino gihe aba New York mu Imana mu kayire kamwe, ariko arafise n'ishengero ryitwa umucunguzi niko twogita mu Kirundi riri Manhattan New York nyene. Ryaramenyekanye gose iryo shengero riramaze no kuvyara andi mashengero arenga 100. Tim Keller ni icabwenge cyane, yahora arongoye ivyerekeye amasengesho kuri kaminuza cyane izitwa Harvard University. Yarafashije no gushinga ico bita The Gospel Coalition. Abantu benshi basanzwe bazi ni blog abarundi bakwiye gukurikirana gose. Urubuga ruca ku nyandiko rukristo. Yego. Murakoze cyane Edgar. Mbega mu majambo makeya iki gitabo Le Dieu prodigue canke The Prodigal God, Tim Keller akivugamwe ibiki? Ni gitabo nibaza yuko gikenewe cyane gose muri iki gihugu cacu, kuko agerageza kutwereka Imana y'urukundo kandi iyo Mana ikiza icaha, kuko isi iri munsi y'icaha kuva Adamu na Eva bacumuye. Mugabo adufasha kubona umuzi w'icaha birengeye bijya twebwe tuzi yuko umunyabyaha n'ujya yakoze ibintu society itemera, yishe, yasambanye, yagwanye, yivye. Mugabo akatwereka yuko n'abantu menga bafise inyifato nziza, bafise ubutungane, bafise kugaragara hanze nkaho menga baritunganije. Abo bantu nabo nyene n'abanyabyaha nka bamwe bakora bya byaha bindi. Muri uyu akoresha rero umugani wanditse muri Luka igice ca 15 w'abahungu babiri, umwe umenga n'umunyabyaha nkuko abantu babibona, n'uwundi umenga aratunganye. Mugabo bose akadufasha kutwereka ngene n'abanyabyaha kandi bose bakeneye agakiza. Urakoze cyane Edgar. Bega Tim Keller intangamara y'iki gitabo tubwira ibintu avuga mu majambo makeya mu ntangamarara y'iki gitabo ga Edgar. Ego ubwa mbere na mbere mu ntangamarara y'iki gitabo agerageza kutwereka yuko iryo jambo mu Bibiliya y'Ikirundi risanzwe rizwi nk'umwana w'icangazi, titre y'uyu mugani. Mugabo icangazi twamaze kuvuga deja yuko ari prodigue, le fils prodigue, ari nawe yise le Dieu prodigue. Iryo jambo icangazi si ryo neza. Ijambo ni prodigue risigura umuntu asesagura ibyiwe byose gushika no kukanyuma. Ivyo rero agerageza kubyerekana biciye muri urya mwana mutoya yasavye
ubutunzi canke umugabane se kugira ngo abujane mu mahanga abuhumbishe ivyiwe. Mu yandi majambo uyu mwana yarasesaguye ubu mugabane se yamuhaye gushika no kukanyuma ku buryo atakintu na kimwe asigarana. Ariko iryo jambo prodigue rirashobora no kuba appliqué ku mana, turashobora kurishira no ku mana agereranywa na se w'urya mwana, kuko igihe yamusaba uwo mugabane canke ubwo butunzi yarabumuhaye, kandi mu bisanzwe atategeza kubumuha. Turaza kubibona mu bindi biza gukurikira. Ikirenze conye agarutse yaranamwakiriye, amufata neza kandi yaramucumuye. Ku yandi majambo ni nkaho yasesaguye ubuntu n'imbabazi byinshi cyane gose arabimuha ku rugezo natwe ko tudashobora gutahura. Nico agerageza kutwereka muri introduction y'ico gitabo. Ego mu gice ca mbere umwanditsi acatubwira imigwi ibiri itandukanye, umugani ni Yesu awuca acatwereka rero imigwi ibiri itandukanye iri kwirumviriza Yesu canke ico twokwita l'audience. Mbega iyo migwi ibiri ni yihe? Umwanditsi kandi ayigereranya gute n'imigwi ihari muri kino gihe nyene yabumva ivy'ubutumwa bwiza? Uyu mugani ubwa mbere na mbere wanditse muri Bibiliya, muri Luka igice ca 15. Iyi migwi ibiri turayibona ku murongo wa mbere ugisoma. Ubwa mbere na mbere hariho umugwi wabo bita abatoza kori hamwe n'abandi bantu bashize hamwe babita abanyabyaha, no kuvuga bakora ibyaha mu buryo butandukanye. Iyo migwi, uwo mugwi rero uri hamwe abatoza kori n'abanyabyaha baraje baguma begereza bakurikira Yesu. Mu yandi majambo baramukunda bagakunda n'ivyo ariko aravuga. Hariho n'umugwi wa kabiri w'abafarisayo n'abigisha b'ivyanditswe canke abanyabwenge b'ivyanditswe. Uwo mugwi nawo nyene waraza kumwumviriza, naho uwo mugwi utamukunda. Ufatiye ku bintu nka bitatu novuga. Bwa mbere na mbere uwo mugwi wa mbere w'abatoza kori hamwe n'abanyabyaha wari umugwi utari ufise inyifato nk'iy'abandi bayuda. Abandi bayuda baguma mu vyagezwe vya Mose. Abandi bayuda barakunda vyagezwe bari bigishijwe kuva kera, ariko bobo baguma mu vyabo, baguma baja kurondera amafaranga, bakora ibyaha mu buryo butandukanye, ku buryo rero batabonwa neza n'abafarisayo hamwe n'abanyabwenge b'ivyanditswe. Na Yesu barakunda kumuha. Ariko rero urabiruka ngene yandika, Luka yandika ngo bashishikara kumwegera. Mu yandi majambo vyaca bitera ikibazo abafarisayo, bakavuga none umuntu ko ari umuntu w'Imana, muga abantu baguma bamwegerera abanyabyaha batigera baza mu masinagoge yacu, uyu muntu niwe? Ikirenze ico Yesu yaricara bagasangira. Nk'ubu je ndagutumiye ngo dusangire, nuvuga ko ndakwakira, nifuza ko tugiranira imigenderanire, nifuza ko tugiranira ubumwe. Abafarisayo nabo baravuga bati uyu muntu yemera gusangira n'aba bantu kandi bakaguma bamwegera, uyu muntu si umuntu w'Imana. Ni naco gituma Yesu yaciye aca uyu mugani. Benshi bariko barigisha kuri uyu mugani bibaza yuko Yesu agomba kutwereka uyu mwana muto yagiye mu mahanga. Mugabo Yesu ariko aca uyu mugani kugira yishure abafarisayo bariko baridoga bavuga bati ariko yakira abanyabyaha. Aca babwira ati hariho umugabo rero afise abahungu babiri. Agaca avuga yuko hariho umuhungu umwe yagumye kwa se n'uyundi yagiye mu mahanga. Ico abashaka kutwereka Yesu ariko araca uyu mugani ningene tutaguma duhanze amaso ujya mwana mutoya gusa, ariko turaba n'uyu mwana yasigaye ngaha muhira, kuko uribuka yuko igihe ujya mwana mutoya yagaruka amasaka mwakira bakagira iminsi mikuru, uyu mwana mukuru vyaciye bimubabaza. Boneje ko nagumye ngaha nkagukorera ibyo ushaka byose, ariko ukabutabaze n'ishuri kugira ngo shobore nanje kunezeranwa nabo turi kumwe, ku buryo yanka no kwinjira mu rubanza afise inzigo n'umutima mubi cane gose. Mu yandi majambo naho yagumye kwa se suko yamukunda, yari yagumye kwa se amukorera ibyo agomba kugira nawe ashike ku ntumbero ziwe, kuko iyo aba yarakunda data yari kunezerwa n'ukundi mwana bavukana agarutse. Mu yandi majambo uyu mwana mukuru yari afise inyifato nk'iz'abafarisayo baba barababonye babandi badacumukura mu kuza mu masinagoge bakiriwe na Yesu.
aca rero uyu mugani kugira ngo ego nivyo tubone ko abana bose ari abanyabyaha ariko cane cane twibande kuri uyu mwana mukuru kuko wewe yibaza ko agororotse nta n'icaha yiyiziko mugani umunyabyaha mu buryo budasanzwe muri kino gihe ngerageje gusongora ku kibazo wambajije birahari cane gose hariho abantu bibaza ko Imana ibemera kuko basenga cane ko bisonzesha cane ko bama mu rusengero kuko ari abapastori kuko bakora ibikorwa bitagira ingene bingana ivyo barabihagararako kugira bibaze yuko Imana ishobora kubakira ariko Imana ibabwira ati jewe si ivyo ndaba kandi Imana yabivuze kenshi muri Ancien Testament ivuga yuko abisirayeli bagerageza kwerekana ishusho hanze nkaho umenga niyo kurondera Imana mugabo ariko barayihunga uwundi mugwa kabiri nuwo abantu badakunda Imana badashaka ikintu na kimwe bakavuga bati twebwe tuzokwironderera ubuzima bwacu umunezero tuzokura mu bihimbaro byacu muri kino gihe rero abo bantu iyo migwi ibiri yose irahari kandi bose bafise icaha nta numwe yegereye Imana muri bo igice cya gatatu ga Edgar nibaza ko agaruka kuri ivyo nyene yise itahugwa rishasha ry'icaha umwanditsi arerekana uko Yesu avuga ko abasore babiri bose mu ngese zitandukanye bose ari abanyabyaha bega by'ukuri none umwe yaragiye gusesagura avuga ngo yabikoresheje mu buhumbu hanyuma ubundi aguma muhira nubwo nyene ataryohe wagarutse muto wagarutse mbega by'ukuri abana bose abanyabyaha mu buryo bumwe ni gute umwe aja kure mu vyaha hariya ubundi akagerageza gukurikiza amabwirizwa gukurikiza ivy'Imana igomba mugabo bose bakomara abanyabyaha kumenga nyene mugani w'umwanditsi nitahugwa rishasha ry'icaha icaha ni iki muri ritahugwa rishasha Edgar umwanditsi avuga ngerageje guhera bose n'abanyabyaha kandi bakeneye umukiza ngerageje guhera kuri uyu mwana mutoya mu nkuru baravuga ngene yasavye se umugabane ijambo rikoreshwa ry'ikigiriki ntiyamuhaye kapitale ntiyamuhaye amafaranga ntiyamuhaye iki kugira ngo ashobore kumuha uyu mugabane yariko aramusaba byasaba yuko agurisha igice kinini ya cane gose citongo yari afise ijambo rero biose rikoreshwa mu rurimi rw'ikigiriki ni ijambo ryerekana ko atari kindi kintu atari ubuzima bwiwe ni nkaho yari amuhaye une partie de sa vie igabane c'ubuzima bwiwe mu yandi majambo umusamuragwa kugira ngo asabe ibyo se yomuha kwari uko se yategerezwa kuba yarapfuye mugabo uyu mwana arubahuka akabisaba se akiriho ni nkaho uyu mwanditsi timbwira twereka ati ni nkaho yipfuza ko se wiwapfa avuga ati watevye gupfa kugira ngo shikire ibyo nifuza mu yandi majambo ico yari gukora kwari kumwirukana canke kumuca mu muryango ubwo rero urukundo rw'uyu muvyeyi amuhereza vyose atakwidoga atakugira iki byose akabimuhereza hanyuma agiye akagira ingorane mugabo ahandi tubona urukundo rw'umuvyeyi mu buryo budasanzwe ni gihe uyu mwana agarutse yirimbuye avuga ati n'abakozi kwa data barahembwa bakaronka ico bafungura mbejeho kubera ikindi ko ndapfira muri izi ngurube ubona se yiruka biramunanira kugumya ibigumbagumba vyiwe kugira ngo aje kumuhobera aze kumugarukana ni ikintu kidasanzwe ko muri epoke iki gihe nta muvyeyi yashobora kwiruka situ umugabo kuko abafise icubahiro ivyo vyakora abana n'abagore n'abantu bakiri batowe mugabo wariruka bikamunanira kuko abonye umwana wiwe agarutse n'ikintu gihambaye wa rukundo tubona ariko uyu mwana n'umunyavyaha mu buryo budasanzwe ariko aravuga ati tahugwa rishasha ry'icaha n'umunyavyaha ko yibaza ko umunezero ntaza gukura mu kubana na data umunezero ntawubona ko ivyo afise data nivyo nanje fise agenda kure kugira aje kwironderera umunezero ariko uzovamwo ubupfu nagoma ngaruke gato ya rero ku mwana mukuru wewe tumuravye omenga aguma yumvira ari muhira kwa papa ikintu cose samutumye aragikora muga nkuko nayi nabivuze urabe agarutse agasanga ngo yari yagiye ahantu agarutse agasanga sari ko agira iminsi mikuru kubera wa mwana muto yagarutse byaragoye ko avyakira kugeza aho bisaba yuko se abanza gusohoka mwibaze se w'umuryango asohotse mu rubanza akaja hanze ni humiliation no gucinyezwa no guca bugufi mu buryo budasanzwe kugira murondere kandi inkuru ihera tutarabona ko umwana mukuru yinjiye turabona wa munyavyaha yinjiye ego wa munyavyaha yinjiye uromba ati none icaha niki
icaha si kirya kintu dukora, icaha ni gituma dukora bijya dukora. Mu yandi majambo dukwiye kwimvira ku nkomoko canke motivation ico novuga mu gifaransa gituma dukora bijya bintu dukora. Turakwiye kwihana n'ibikorwa vyiza dukora muga twasunitswe n'intumbero zitarize. Ego nico novuga. Yaba uwagiye gudandaza ivyo bintu mu busambanyi, ego yaba wasigaye bose ni bamwe. Donc gukora ivyaha canke kuvyirinda byose bishobora kuba ari ukutubaha Imana. Cyane gose nikibigaragaza bose se arasohoka kugira bahamagare. Umwe mutoya se ariruka kugira ngo amugarukane mu rugo. Numwe mukuru se bisaba ko arinda gusohoka kugira ngo amugarukane muhira kwa data. Bose bakeneye umuvyeyi, bose bakeneye data kugira bagarukanwe mu rugo. Ego. Irya itahugwa rishasha nkuko umwanditsi abivuga gicaha, ariko itahugwa rishasha ry'ukuzimira canke ico yise la nouvelle compréhension de la perdition. Aho acashimikira kuri umwana mukuru yasigaye muhira wenyene, atoko turabavuga bari kumwe mukuru be nuriya wicangazi yagiye, akerekana yuko kubahiriza amabwirizwa no gukora ibitunganye navyo bishobora kuba inzira y'ubuzimire. Si ikintu tumenyereye Edgar, si ikintu tumenyereye, ariko Yesu yisunga nyene uwo mwana mukuru canke naruka ariko araduhiye inkuru kugira ngo batwereke neza yuko kubahiriza amabwirizwa, kugomba gukurikiza ibintu bitunganye ku Mana navyo bishobora kuba icaha no kuja kure y'Imana. Twabwiye ko ariko ahubwo dukwiye kubikora aha naho Edgar, uko kuzimira no kwagute umuntu ariko amenyera nk'uwegera Imana yitwa wazimiye gute? Birateye ubwoba kuko ntiwigera unamenya yuko uri kurazimira. Uyu mwanditsi nyene yahandi ahantu avuga ati duhunga Imana turiko turayirondera. Birateye ubwoba guhunga Imana wibaza kuri kurayirondera. Nagomba mvuge ibintu bikomeye cyane gose avuga bigaragaza yuko umutima w'umwana mukuru tuwufise. N'abatwumviza ngira ngo bica bidufasha kwisuzuma kugira ngo turabe neza yuko naho tuba turiko turarondera Imana tutaba dufise umutima nk'uw'umwana mukuru. Kubera iki uyu mwana mukuru atinjira? Eske ntivyari kumunezera abonye umwana muto yabavukana yagarutse mu rugo, abonye umunezero uhari? Kubera iki bimunanira kwinjira kugira ngo asangire umunezero n'abandi? Hari ikintu ca mbere uyu mwanditsi avuga, ubwa mbere na mbere nuko ikibazo ngaha dufise suko uyu muntu yakurikije ivyagezwe canke atabikurikije. Icambere afise nico twokwita mu gifaransa sentiment de supériorité. Kumva umenga yuko arasumba uyu mwana mukuru. Je nubashe ntegerezwa kuronka. Jewe kubw'ibi bintu byose maze imyaka nkora ikintu mbere. Hariho récompense, hariho ico no kwita impera itegerezwa kungarukako. Nico gituma cabaza seti ko atakintu na kimwe wigeze umporera ikigeje. None by'ukuri kuko mwibuka inyishu Samo amubwira ati mwana wanje ivyo mfise vyose ivyawe. Kubera iki wumva umenga imyaka yose tumaranye nta kintu na kimwe nigeze ndaguha? Uwo mutima hari gihe utubamwe rimwe na rimwe twumva umenga hari ibintu turiko turakora kugira Imana turabe neza, kugira Imana ihindukiza ijisho ryacu. Mugabe ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu canke Imana yadukunze tukira abanyabyaha. Mwibaze Imana iza gukorera ku butungane bwacu kugira ngo idukize, twese tuba twarapfuye. Ica kabiri kandi gihambaye ni gihe umuntu yisumeta canke aja munsi novuga y'uburongozi bw'Imana mugatamunezera afise. Urabona ko uyu mwana yamaze imyaka yose ariko arakora ibyo womenga abantu bamuravye, ujya mwana n'intore, ujya mwana arumvira umuvyeyi, ariko nta munezero yabigiramo. Cyahise ndi yavuga yacungana nase nkuko umukontrola akamukontroleresha ibikorwa ariko arakora. Mbwira ati ndazi ivyo papa akunda, ibi ndabikoze ndaza araza kumpemba neza. Ni soumission itarimwo umunezero kandi irimwo ubwoba. Ikintu gihambaye ko bavuga ati ibi bintu ntabikoze yo papa wanje hava hindura isura kuri jewe. Ni ikintu gihambaye yuko umwanditsi yitwa Yohana akaba n'umuapostle avuga ngo mu rukundo nta bwoba burimo. Mandi majambo ntidukora ducunganwa n'Imana ko twibaza yuko hafi turaba nabi twakoze neza cyane turaba neza twakoze nabi. Mu yandi majambo Imana yadukunze tukiri babi.
ikora ibishoboka byose kugira ngo turonke agakiza. Ikindi kintu novuga ni ingene uyu muntu atizera neza yuko se amukunda. Ni incertitude afise novuga mu gifaransa yuko se amukunda, ko avuga ati none kutigeze mbagira n'ikintu na kimwe kugira ngo nanje ishobore kunezeranwa naho ti umuyandi majambo ntari suri yuko se amukunda. Avuga ati none uyu muvyeyi yakiri ujya mwana ubwo je waracankunda aracafise umutima wanje kuri je. Ibi turashobora kubikora turiko turarondera ko abantu batwemera par exemple tukisumeta mugabo turondera ko abantu badukomera amashi canke tukabikora kugira ngo nyene twumve yuko tugororotse dushobore guhendesha Imana ivyo bintu vyose. Hari ibintu byinshi avuga nk'akarorero iyo abantu badukritise canke batuvuze nabi canke iyo banatubwira iyo abantu batubwiye bati hewe suzuma neza hari akantu mu buzima bwawe katameze neza. Kenshi abo bantu ngo baca bakomereka bakamererwa nabi kuko bipfuza ko abantu bose bababona neza n'Imana. Urumva ivyo yerekana abantu ku bantu inyuma nivyo anakora n'imbere y'Imana kuko yipfuza yuko aguma akomerwa amashi icanyuma gikomeye. Uwo muntu nta buzima bw'amasengesho afise. Uwo muntu ntafise bwabuze arashobora no kubasenga wanashima mugabo uburyo asengamwo no kugira ngo arondere kwemerwa n'Imana. Si bwa bucuti uramaze kubona iyo ufise umugenzi ntimuganira ufise amakenga yuko atakwemera, muraganira. Amasengesho no kuganira. Kuganira kwabo rero ni guhagaze ukindi kintu na kimwe atari uko mu renforce bwa bucuti mufitaniye. Ariko abantu ntibafise ubuzima bw'amasengesho buryoshe, n'abantu babayeho bari sec bafise ubugaragwa budasanzwe mu buzima bwabo. Uwo mwana yagumye muhira nawe tubone yuko ivyo yakoze byose atari ko abikora kubwo umunezero wa se, kubwo icubahiro ca se, ariko abikora kubwiwe no kugira ngo hagire impera ronka canke ico aba yitwa kwa abereye canke amerita. Nivyo natwe tugira ku Mana nkuko nagerageje kugutahura gukora ibintu kugira niyo twabikora Imana iratwemera, niyo twabikora tuzoja mu ijuru, niyo twabikora tuzoronka imigisha, niyo twubahiriza ibi nibi Imana nayo izokora ibi nibi. Bica bikurikirana n'iki gice ca 5 Edgar mu majambo aciye bugufi yise imfura y'ukuri, aho yerekana ubunyavyaha bw'imfura mugagaca yerekana n'imfura y'ukuri ariwe Yesu Kristo hamwe n'ikiguzi atanga, kandi agace yerekana n'ibintu dukwiye kwihana ibibi hamwe no kwihana ivyiza byose nkuko k'umwana ariko arakora ivyiza mugabo atagamije kubaha se canke uko twovuga atagamije kubaha Imana, atagamije kuyikunda, atagamije kumunezero wiwe uva muri iyo Mana. Avuga guti imfura y'ukuri yitwa Yesu Kristo hamwe n'ivyo dukwiye kwihana no kwizigira Imana. Atangura kwerekana muri iki gice ca 15 uyu mugani si wo wonyene Yesu avuga imigani itatu. Umwe nuwo ntama yazimiye hanyuma akaja mwene yakaja kwirondera akayironka. Nawe nyene agarutse agira umunsi mukuru kuko yatoye iyari yazimiye. Afise 99 mugara zisiga akaja kurondera yazimiye. Uwa kabiri nuwo watakaje ifaranga, afise amafaranga 10 agatakaza rimwe, nawe nyene akaja kurirondera ngo akamurika agakubura kugira ngo ashobore kuritora. Nawe nyene agarutse aranezerwa akagira umunsi mukuru. Itandukaniro rihari kuri uyu mugani wa gatatu nuko tutabona uja kurondera wa mwana yagiye. Muyandi majambo timukera agerageza kudufasha ati mu bisanzwe wari kugenda yarujya mwana mukuru akagenda kumurondera akabwira ati nukuri ndabona yuko uyu mwana mutoya yononye icubahiro cawe yasesaguye ubutunzi bw'umuryango ndeka jewe nkoresha uburyo bwanje ngende ndamuhamagara ndambwira ati ahantu ubona ivyo wakoze yuko bidakogwa nubona ko wambuye agateka umuvyeyi wacu yadukunze ibihe byose mugabo ntavyakora. Yesu acuye umugani azi Bibiliya kuko arayizi yose igihe yandikwa yarahari niwe yanayishizeho. Simukera agerageza kudusubiza inyuma kuri ya nkuru y'umwana ya Kayini na Abeli. Katubwira ati muribuka Imana ibaza Kayini ati mbe muri umunawe ari hehe? Mu bisanzwe Kayini niwe ategerezwa kumenya aho muri umunawe ari. Ariko urabona yuko uyu mwana mukuru atavye yakoze. Acagerageza kutwereka rero yuko vy'ukuri umwana mukuru ukuri ni Yesu Kristo. Amen. Kuko niwe yaje kurondera isi. Twebwe ngaha mu isi bamwe bameze nk'umwana mutoya abandi bameze nk'umwana mukuru.
bose bakeneye umukiza. None bo muronka gute atari waje kubaraba? Si twe twarondeye Imana, si hitamwo twagize, ariko ni Yesu yamenye ijuru. Ntiyavuye mu gisagara kimwe ngo aje mu kindi gisagara. Yamenye ijuru kugira ngo ashobore kuza kurondera icari carazimiye. Ni ikintu gihambaye cane gose ingene Yesu afata urugendo runini kandi ntaza ngo bishike bimworohera. Arababazwa mu buryo budasanzwe, yishushanywa natwe, ariko akaguma agororotse kugira ngo ashobore kudukura mu bubi turimwo adushikane kwa Data. Turakeneye uwo mukiza, turakeneye iyo mfura y'ukuri kugira ngo dushikire Data. Ikiza baba bagiye mu vyaha cane nk'umwana w'icangaje canke abitwa nkaho umenga bariko bikonforma ku kuri n'inyifato nziza mugabo bose bari kure. Ego. Wow. Igice ca gatandatu gishiri canyuma Edgar acita itahugwa rishasha ry'izizigiro, aravuga umwana w'icangaze hamwe n'abantu bose bataye iwabo. Twese dusa n'abataye iwacu canke abantu bose basa n'abataye iwabo kubera icaha, ariko kandi anavugamwe n'ubuntu bukomeye cyane wari kuravuga ko Imana igira kugira ngo ibagarukane mu rugo. Mbega wotuganirira ukuntu avuga ivyo kugaruka mu rugo hamwe nuko Imana itahisha muhira bari baye abana bicangaze. Muri context y'iki gice Yesu ariko avuga muri Luka igice ca 15 ibi mugabo, ariko kandi uyu mugani urashobora kuba applique muri context ya Bibiliya yose. Uyu mwanditsi agerageza kutwereka yuko kuva Adamu na Eva bacumuye, kuva ku gice ca 3 c'itanguriro gushika Bibiliya ihere, tubona abantu bazimiye bagiye, kandi Imana ikirarondera kugira ngo ibagarukane mu rugo. Amen. Akagerageza kutwereka yuko icaha kidukura mu rugo. Urugo rwacu rwa mbere twese ni Edeni, nahantu Imana yadushize kugira ngo twame mu busabane naye, twame muri presence y'Imana, ariko umuntu ntiyabihisemwo, yashimye kugenda kugira ngo akore ivyo yigombeye. Turabibona icaha kimaze gukorwa ngene Kayini na Abeli. Kayini amaze kwica Abeli aca agenda akamara imyaka yiwe yose ari cangazi, azunguruka isi yose. Na Adamu na Eva baje gukora icaha baciye binyegeza Imana, barahunga. Yigaruka kubarondera. Misi yose nkurikizi y'icaha ni guhunga Imana, ni guhunga urugo rw'Imana. Turabona Yakobo abesha se, akabesha n'uwo bavukanye kugira ngo yigarurire umugisha wiwe. Nawe nyene acamara imyaka itari mike ariko arahunga, agenda aja kugorerwa aho yagiye, akamara imyaka itari mike akazogaruka mu nyuma. Turabona Abisirayeli kubw'ivyaha vyabo Imana bahunga, Imana ikanabashira muri exile canke ikabadeporta mu kinyago, munsi y'umwami wa Ashuri hamwe na Nebukadineza. Bibiliya yose uri kurayisoma ubona abantu bari mu kinyago, abantu bahunze bose barazimye ntibashikiye ubwiza bw'Imana, ariko Imana mu rukundo rwayo irabarondera. Abaprofete canke abo twokita bavugishwa bari baravugishijwe yuko Imana izogarukana ihanga ryayo mu rugo, ariko ntitwabibonye neza muri Ancien Testament. Naho tubona munsi y'umwami Sirisi yatwara ubwami bw'Abaperesi, umenga Abisirayeli bagarukanye, ariko baguma mu bukoroni bwabo, mu nyuma bakaja mu bukoroni bwa Siriya bw'Abaroma. Ntitubona neza ngene bagarukanywe neza. Kugira tugarukanywe hari hakeneye yuko Imana ikosora icabaye vy'ukuri. Icabaye sukuva mu kibanza kimwe umuntu agahungira ahandi. Icabaye ni mu mutima, icatumye umuntu ashobora kuva muri ico kibanza akaja ahandi. Nico Imana ikosora mu kurungika umwami wacu Yesu Kristo. Dukeneye rero ko twese tugarukanwa ku bwa Yesu Kristo. Bigenda gute? Nuko nawe ahitamwo kwangara nkuko twebwe twari tubibereye canke tubirimo. Birarenze, adusanga iyo turi, akabambwa ku musaraba uteye ubwoba, munsi y'umwijima udasanzwe n'uguhebwa kudasanzwe, kuko ico kibanza ni twebwe twari tukibereye, ariko agahitamo yuko atuzana akatugarukana biciye mu gaciro kadasanzwe k'ikiguzi atanga ku musaraba. Amen. Amen. Niyamana bisesa ubuntu bwaje dushobora kubwimvira ko ngo tubuhanze ubuntu buratangaje bw'Imana. Mu gice ca nyuma turangiza Edgar, ni igice yise
umunsi mukuru wa data munsi timke yaravuga uko agakiza kameze kubizeye kubatashe mu rugo kuri abo bemeye ko abana bicangaza bakagaruka kavuga ati twarakoze ibyaha nabo bantu bandi bahora bavuga ati twarakubashe mugaba gasanga vy'ukuri ntibubashe Imana kugira ngo mu buntu bwayo bakurikirane icubahiro cayo bakurikirane umunezero uri muri yo bakagaruka bakavuga ati turagarutse kubera aje kubarondera ngo umunsi mukuru bimera gute yaravuga ibintu bine bigaragaza ubwo buzima ukuntu buba bumeze mu mwanya muto y'icane kuri ko dusa n'abarangiza ivyo bine abivuga gute bigaragaza gute agakiza abantu babonera canke tubonera muri Yesu Kristo. Ikintu data yifuza kugira ngo tugarukane mu rugo no kugira ngo tugire umunezero. Abantu bose bariko barondera le bonheur n'umunezero nga ntibazi ngene bakwiye kuronka. Niyo migwi ibiri yose umwaja mu vyaho kugira arondera umunezero nundi yumvira kugira ngo arondere umunezero. Muga Imana ikitwereka inzira y'ukuri kugira ngo dushikire umunezero. Akaruhuko k'ukuri nuko tuba turi mu rugo kwa data. Cavuga rero yuko agakiza si ibintu twakira mu bwenge gusa. Ni experience y'ubuzima bwacu biba muri ni ibintu muri twebwe tuviva tukaviva uwo munezero n'ubusabane bw'Imana. Aravuga mu buryo buri novuga buri specifique ingene agakiza bwa mbere na mbere kari materiel mu kirundi novuga ngo ni ibintu bigaragara ni ibintu bifadika naho twazanywe ku buntu naho twaronse agakiza kuzuye kubw'ikiguzi Yesu Kristo yatanze uw'Imana yacunguye ntaca tokora kugira ngo anezereze Imana. Abantu bariko baratwumviriza batwumve neza nturiko twanka kumvira Imana muga turiko twanka yuko ukumvira gucika ivyo turonderamwe agakiza twumvira kuko twakijijwe twumvira ko atarubanza rukiri muri twebwe biragitebera ko yadushikanye yego tuba dufise rero umunezero tuba dufise kugubwa neza n'umunezero no kwishima kuko ntituriko tubivunjamwe agakiza kacu. Mu yandi majambo aravuga rero ati ibikorwa vyiza sinavyibagiye muga ibikorwa vyiza tubikora kuko twakorewe neza nk'inkurikizi cyakoze muri twebwe. Rero aravuga ati kari materiel uwakijijwe wese ntaca tokora aratanga arashikira abagowe ntaca tokora bijye byose bikorwa vyiza tuzi nawe arabikora. Ica kabiri gihambaye avuga avuga ko akiza kari individuel ni umuntu ku giti ciwe umuntu ku gitwi ciwe turakeneye ubutumwa bwiza misi yose kirafatanya na kijya mpejeje kuvuga mbega iyo no musi ndiko mfasha abagowe sunitswe niki siko ni benshi bariko bafasha abagowe no musi bazoja muri rudahera. Imana izobabwira ati sinigeze ndabamenya nabambwira ati navyo bikorwa twakoze mugizo bibabwira. Mwibuke Paulo ariko arabwira n'amashengero kugira ngo aterere ishengero rya Yerusalemu ryari rifise ibibazo nababwira ngo nimuzane turagowe turahwereye abibutsa ko Kristo yari umutunzi ariko yitiranga ivyiwe ubutunzi bwiwe bwose. Mu yandi majambo abagarukana mu butumwa bwiza. Ubutumwa bwiza misi yose turakwiye kwama tubwibwira kugira ngo bube inkomoko y'ibintu byose dukora. Mu yandi majambo agakiza kari individuel dutegezwa kwama twibwira ubutumwa bwiza kugira ngo twiheshe icubahiro muri byose. Norangiriza kuvuga yuko agakiza ari katwe kari collectif nakatwese hamwe. Aha rero hacazamwo aspishengero umuntu ntabaho mu cumba iwe ngo abeho ubuzima uko abwiyumvira. Imana yarazanye umuryango iriki restaurant bya bindi nyene yari yifuza gukora kuva mu itanguriro yifuza kudushira mu muryango. Uwo muryango nawo mu isezerano rishasha n'uwabana b'Imana n'uwabapfutse bwa kabiri bari mwishengero ryayo. Yesu yaje kugira ngo yubake ishengero ryiwe ageza ritunganye kugira ngo azorushikirize data ritagira gasembe. Rero turakwiye kudafata minene gushengero no kubana n'abandi kugira ngo ibi byose dushobore kubishikako kandi dushikare guhesha Imana icubahiro mu buzima bwacu bwa misi yose. Amen. Agakiza si mu mutima gusa karanagaragara inyuma kari materiel ngo twabivuze. Hanyuma agakiza kandi si kubera navukiye mu muryango kijwe nanje mbegijijwe kari ku ruhara rwanje ntegeza kuvyakira no kuvyiyibutsa ariko kandi agakiza ni hamwe mu muryango collectif mba mwishengero ntegeza kubaho nk'umuntu yakijwe kandi ari mu muryango wabo Imana yagira kiza. Edgar dusigaje nk'amasegonda gusa umuntu yasomye iki gitabo Edgar akwiye gusigara niki
akwiye niki yoja gushira mu ngiro vy'ukuri mu buryo bunyarutse. kenshi iyo tuvuze gushira mu ngiro umenya ikintu tugiye gukora mugabo harimwo nitahugwa rishasha ko ico cagumye gikoresho reka nanje bari co ngarukako ni giki twita icaha nico kintu gihambaye kuko nimba icaha ndakigira nibaza ko nacumuye kubera ibintu nakoze ndacari kure cane y'ubutumwa bwiza. Iki gitabo hejeje kugisoma usubira kwiyumvira kubigusunika gukora ibintu bibi canke vyiza vyose. Rero ni ikintu gihambaye dukwiye gushira mu ngiro twiyumvire icaha niki ariko duhejeje kwiyumvira gutya mbega umucunguzi wacu ninde. Amen. Si umuntu dushobora guhendesha utuntu kanaka n'umuntu yamye mu bwiza bwose ntaco twomuha kugira kimunezere mugabo ahitamwo umutima uciye bugufi. Imana yamira favorable ku bantu bari humble ikaresista kuba orgueil niko bibiri yivuga. Mu yandi majambo dukwiye kugaruka ku mukiza tukazana umutima wihana si ukudondagura ngo nakoze ibi nibi dukwiye kwihana umutima wacu misi yose haba mu gukora ibyiza canke mu bibi wamuhengamiye kukurondera inyungu zacu ariko atari kurondera data n'icubahiro ciwe. Icanyuma novuga ni uguha agaciro ishengero. Ibi byose ntushobora kubitora utari ahantu wamurererwa mu butumwa bwiza. Turakwiye guha agaciro ishengero umwe wese akaja mu ishengero kugira ngo biciye mu kubana na bene data duhagurutsanye dusengeranire duhanurane bidufashe kubaho ibi bintu twadondaguye vyose. Imana y'urukundo rwinshi n'ubuntu butangaje. Edgar turagushimiye cyane turarangira ikiganiro. Wakoze kuza Edgar. Mwakoze. Twizere yuko n'ikindi gihe nitwagutuma ko uzotwitaho. Cyane gose. Ego. Tukaba turangije ikiganiro canyu kandi ico kiganiro cacu umusomyi n'umwanditsi tukaba tuzosubira mu kiganiro gikurikira. Mubandanye gukurikira ibiganiro vya Heritage TV. Turabashimiye cyane. Imana ibagirire neza.